Kw'igenekerezo rya 17 Nzeri uno mwaka, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyakubahwa Niyongabo yarahaye umubano abahinga mu bijanye no gutunganya ibwirizwa nshingiro bo mu bihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Bakaba bari baje kumviriza ivyiyumviro n'intererano z'abakenguzamateka bazokwisunga mu gutunganya ibwirizwa nshingiro rya leta mfata kibanza y'uwo muryango. Abo bahinga bakaba bari baje baserukira ibihugu vy'u Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani yo mu bumanuko. Igihugu kimwe kimwe kikaba carungitse abahinga batatu. Mw'ijambo yashikirije mu kubakira, Nyakubahwa Niyongabo yarabahaye ikaze yongera bacira ku mayange imirimo inama nkenguzamateka ijejwe. Yabamenyesheje ko hagira harangire ikiringo c'umwaka ubwo rwego rwimukiye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Yarabakengurukiye kuko Burundi cabaye igihugu ca mbere kigendewe n'abo bahinga, acarangiza bipfuriza umwaka mwiza w'2020. Ko tugendeye tukiri mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa mbere, nagomba afata akanya kw'izina ry'ibiro vy'inama nkenguzamateka no kw'izina ry'inama nkenguzamateka yose no kw'izina ryanje nyene, ndabifurize mwebwe mwese abashitsi n'abasangwa umwaka mwiza w'2020 uzobabere mwese umwaka w'amahoro, amahoro mu mutima, amahoro mu miryango yanyu, amahoro mu bikorwa musanzwe murangura, amahoro mu bihugu vyacu vyose bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, n'amahoro muri ako karere k'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Sinorangiza ijambo ry'intangamarara ntabashimiye ko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi twabaye abambere mugendeye, n'abandi muzobagendera nivyo, ariko urumva akanovera k'insiguro mufise, akanovera k'ubuhinga mufise muri ico kibazo, tubaye abambere kukaronka ngaha mu Burundi. Kuri twebwe tukabona ko ari iteka. Nagira rero musubire ndabibashimire. Uwo mubonano warimwo kandi umushikiranganji mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe kwinjiza Uburundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, umupfasoni Isabelle Ndahayo, n'abakozi bakuru bo mu nama nkenguzamateka.